Reka dufate ifoto yerekana ubwiza bwaho dusanzwe tubaye, eka n'ubwiza bw'abiwacu. Garagariza abarundi n'amakungu ubwiza bwaho ubaye canke ubwiza bw'abawe mu kwiyandikishije kuri www.pamchannel.tv/com. Guhera igenekerezo rya 10 z'ukwa gatanu gushika 10 z'ukwa gatandatu. Kandi munashobora guhitamwo igisata mushaka kuzohabwamwo ubushimwe. Hamwe na Burundi Photography and Photogenic Award, erekana ubuhinga n'ubunyamwuga bwawe. Aha nyene kasabe umusaza Steve nababwiye ko ari umusaza nyene yiturije buhoro buhoro. Ego hari ikintu bama bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Uwo mugani umuha iyihe siguro mu kijanye na domaine y'amafinance domaine y'amahera mu rugo? Nibaza yuko bijanye n'ivyo twariko turavuga byose. Ni nkuko bari kuvuga ngo umuhusha atunga ngo ahusha umugabo. Oya nshatse kuvuga nakarorero ndaguhaye. Ego nakarorero ndaguhaye. Ndiko ndakwereka kubyo twariko turavuga. No kuvuga ngo kenshi iyo mugiye kubana mbega tugenda kubana kubera iki? Uyo mugore namuzanye kubera iki? Nuko mbona ko haraho ntikwiye. Nukuvuga ngiye kuzana uwundi muntu anyunganira kubera jewe ndafise aho ngeza. Nukuvuga abagabo kenshi sabantu b'amadetaye. Sibyo urashobora no kwinjira mu nzu y'umusore ugasanga hari ibitangurirwa munsi, hari ibi bintu tutabona. Nukuvuga wa wundi aje gukompleta, hari ibintu abona umugabo atabona. Arashobora kukugira ati wewe rero usigaye unywesha igitoro cyinshi mu kwezi gusumba uko wahora. Hari ibintu wahora ukora ubu bisigaye ari byinshi, agaca kubwira ati raba neza. Ugasanga yagushize ku murongo, ugasanga uraronsa uwuhanuza, mbega ko nagira nzane container nk'akarorero nk'abakora business, nagira nzane container zibiri hama dusaba ideni, hama agaca kubwira ati hakusaba ideni n'akarorero. Ati fuma ukoresha mu buryo dufise ideni ureke uzana ivyo ushoboye hama uzura duga gutyo. Ugaca usanga kandi nivyo mugabo wewe siko wabibona. Nukuvuga ngo hariho ubundi butunzi wazanye wiyegereje. Nukuvuga wa mugore wawe, nukuvuga ucutera imbere. Nukuvuga ni wahusha wa mugore aciye ubwenge akunganira, umwe aje kwicara azaragura udukanzu n'uduki gusa agufasha kudepansa, sivyo? Agufasha kudepansa. Oya nakarorero. Kandi nivyo kandi biriho, tuvugisha ukuri, ivyo bintu biriho. kandi bakunze boko kaye wo mugani je wese nawusanze ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Mu yandi majambo ushaka itunga uratombereza ku mugore nyene kabisa ubwenge. Shaka nibijyana ariko ndasigura kubera ikiba mu paraleliza nitunga. Nuko umpera umuco abakunzi banje bakunzi bo kukaye umuntu mu mundani tuzana abagore nk'abashinga ntahe kugira ngo badukomplete. Hariho ivyo tudashobora tutari kumwe nivyo, hariho abatubaka kandi bitunze kandi bafise vyinshi. Mugabo kumbure iyo bagira abagore bari kugira vyinshi gusumba. Sivyo? Ni ndiko ndacabandanya. Nihajya nariko ndashika nti umugore mwiza agufasha gutera imbere. Sivyo? Umugore adaciye ubwenge numwe agufasha kudepansa. Uyo ntacari bari karakumarira. Ni byatunga wahushije wa gusubiza inyuma. Gusubiza inyuma. Ahanini novuga ko ari ivyo. None ga Steve, abo bagabo none ko hari uwo mugore abafise ubwenge, hamugasanga umugabo ntashoboye kumwizera ngo agume
amubwira iyo migambi mbega kutamwizera kwanza mwareke kuza aramubwira Steve uri umuntu w'umugabo ahubwo tugira turonke ingene tuzofashisha n'abandi badamu bafise ico kibazo none kugira ntaza aramubwira imigambi urumva mwavuze ko umushatunga husha umugore mugasanga uwo mugore urashitse mu rugo ntaguhaye opportunité ntaguhaye uwo muryango kugira ngo umwungure ivyo vyiyumviro ube umukonseye nkuko wabivuze ntaguhaye opportunité erega burya hari abantu baryamanye ibintu vyinshi babuze ingene babisohora sinzi ko ndumva ingene mbega kumuhisha ivyo bintu ariko arakora canke kumwima iyo opportunité yoba yabonye yuko yazanye umugore yo musubiza inyuma kenshi tugiye turavye ingene bimeze nukuvuga ngo urinze umunyegeza nukuvuga ko hariho ikintu hari haho utamwizeye sivyo nukuvuga rero uri umufasoni aciye ubwenge kumwe mwamye mubivuga sivyo aho nyene Steve kenshi umugani sije nawe uciye reka ndabuvuge mu kirundi kumbure bavuga ngo ico umugore ashaka Imana ibigishaka mwibaza ko bisigura iki nukuvuga ko umugore ikintu cyose ashaka arashobora kugishikako ego ivyo bintu Steve aratuzaniye rero minyuro bashe nukuvuga ngo umugabo akunyegeza ikintu nukuvuga aba yatoya gahaze kuri wewe naha urumva umugore nahiwe kumenya nunyengetere mu rufasoni umwubahe kwa kundi nyene apana gucushira isoni nukuvuga ni wamushirira isoni ahubwo acasubira inyuma gusumba nukuvuga ngo gerageza umenye igituma ati mbega erega bijya bintu naho wabitumye ntuze ntace ndashobora kubigira niko ntakiye imodoka urabe ko ntabiza mu rufasoni nshatse kukubwira ntiwabimenye mugabo wavyumvise sivyo ntucushi kumubwira ngo naka wamutumye ibi ngo hari ivyo utambwiye kandi n'umugore wawe no nk'umufasoni aciye ubwenge waze ico nibaza je bikunda kuvako kenshi mu rugo iyo hariho umwe akora n'undi ntakora rero umwe akora abona yuko atava ko amafaranga ari gwiwe ariko twazi ko biri tugira ko uyu muntu bakaye n'umuntu wacitse umuntu umwe so ko n'umufuko uba umwe rero undi akora abona mengo niwe afata ama decision yose yo mu rugo iyi mijambo wa wundi mugenzi wadakora abona mengo ashona nkungati ngo ntacumaze wewe abona mengo aca musuzugura kwera iki niwe akora niwe afiza amahera niwe agira iki rero niho ikico kibazo no kwaduka kwera iki ntasa kumwishyura na kimwe abona mengo we byose niwe akiye kwikorera byose iki kenshi ikibazo kiba gitangurira mugabo uko kubona Steve avuze umaze kubona ivyo bintu kuko kutse ariko aragira imigambi ngira ndakubwire nkuko Imana yabahujije hari akantu Imana ikora wowe uri umugabo wanje Steve wagiye kubaka inzu canke waguze parcelle Imana ihora ibikora ukuntu ko namanda vyumva ku bantu benshi ugasanga iyo information iragushikiriye ako kantu Steve avuze niko umaze kubibona cutangura uvuga ati ako kanaduhanuye niko bakunzi bo kukaye umusaza atubwiye ibintu byo atubwiye urumva umaze kukabona kenshi quand même 50% urabimenya hari abantu bakubwira ukazumva ko umuntu jewe ndazi umugore yanteye inkuru yariko aravuga ukungene umugabo wiwe bagiye bumva umugabo we yaramuhishije ko yipotetse ikintu kugira agure ikindi kintu kubera yarazi ko umugore wiwe akara aranka kukimubwira aravuga ati jewe hamwe madamu no kimubwira yose arakwipoteka inzu kubera yagomba kugura ikindi kintu acarabireka ingorane yahabaye muri banke acaragenda baramubaza ati none ko dukeneye signature ya madamu umugabo acavuga ngo madamu ngo ari hanze ngo ntari yino ora muri banke kugira babahe ntuzeya kugira babahe ayo mafaranga mwipotetse hategeza kuba harimo consentement ya madamu agasinya numva ko umugabo yari yarihishije rero kenshi ico nako ndavuga 50% hari ukuntu Imana ibikora ukazumva urabimenya turi ngaho nyene ego iyo information irayirose mugabo rero turi muri domaine ya commerce aho rero turashishura muri kuravyumva ngo yinumpe byo gushishura ivyo rero badandaza barabikora gose nkuwafise uwo mugore haca umugambi ntawumve biravana yuko uwo mugore nawe atari muri commerce ngo abone inyungu
uwo mugabo ariko arabona amaze kwipoteka iyo nzu. Muri ico gihe hari umugabo, abagabo barabize n'umugabo nyene amaze kubona ko uwo mugabo utawumva ivya commerce navyo uri kurumva, benshi vraiment barakunda guca bahitamwo guca agenda akabikora atabwiye umugore. Mugabo gusa urumva ko bifise consequence ko umugore abimenye muhira uca gwaka. Rero ingorane ngaho zirakomeye kubera umugambi ntibawumvishije bose. Hari akantu je nashaka umusaza ari kandi Marisol yavuze vraiment keza kandi gakomeye cyane muri iyo mission kukaye. Hari ukuntu usanga mu rugo umugabo agufata neza abakenyezi, akakugurira imodoka, akagutetesha, akakujana aho ushaka hose, wanashaka icyo uvuze cyose akagigukorera. Mugabo hagira ku kintu c'umugambi akabikora wenyene, kandi ibyo bintu birababaza abakenyezi cyane cyane gose. None mu gihe uri umukenyezi w'ubwenge bwovyitwaramwo gute? Musaza wakavuze neza ashaka ugasurinye, twovyitwaramwo gute? Ni nka kujyana ariko ndabivuga. Ni ukuvuga ngo uri umufaso naciye ubwenge kizira kushira isoni, kuko abagabo kenshi nk'abagabo baba bari muri business canke bavuye ku kazi canke iki, ushitse muhira n'ahantu uruhukira, uronka umufasha wawe akuyagishe neza, kubwira ivyo yiriwemwo wumve kumerewe neza. Mugabo ushitse ahantu umuntu akubwira ngo ntiwambwiye ibi, ngo hari ibintu wakoze, akakubwira ibintu utamubwiye n'ishavu niki. Mugabo ari umuntu aciye ubwenge arakwegera akakwakira neza, binashobotse akanakwakira ibisumba ibyo yahora akora, akakwegera akacengetera buke buke, akakubaza ati mbega ko numvise wewe hariho inzu waguze ariko ntiwambwiye, none ni kubera iki? Ukabimubaza mu rufasoni, uterega naho wari kubimbwira nta kibazo. Uti mbega amahera yavuye he? Uti mbega ya mahera twari twapanze ibi nibi, uti ukamubaza mu rufasoni, ukamubaza neza. Nibijya twama twumva ni nka kujya namye ndababwira nti ico umugore ashaka Imana ibigishaka. Uyo mugani sije nawe uciye, kandi ibyo ndamaze kubibona mu bafasoni, mu bagore benshi barashoboye ariko ntibazi iyo pouvoir bafise yo kugira mu rufasoni. Ikintu cyose ukakironka udashize isoni, urugo ukarutunganya neza, ibintu bikagenda neza. N'ubwenge bwo hejuru kabisa. Yego, ni nka kujya bakunda kuvuga ngo derrière un grand homme il y a toujours une femme. Niyo mugani sije nawe uciye. Ni ukuvuga ko uko biri kose hariho pouvoir abagore bafise mugabo batazi, abafasoni bafise mugabo batazi. Iyo umugabo agiye yambaye nabi bavuga ngo cya mugore wiwe nta kigenda. Ntibavuga umugabo, bavuga umugore. Mbega ni kuko umugore asohoka atamuravye? Mbega ni kuko umugabo yambaye ishati itagoroye, cyangwa ugasanga yambaye nk'ikirato ca blanc cakubitako n'ishati ya rose? Ibintu nk'ivyo. Ni ukuvuga naho umugore ataba muri iyo domaine atavyazi, mugabo usanga kenshi bavuga ngo naka. Ni ukuvuga ko umugore ivyo mu rugo ni wa muntu w'amadetaye. Hariho ibintu umugabo atabona umugore abona. Umugabo arashobora kwambara ishi. Ega twe turi abantu bakomakomeye burenda vyumvise kabisa, abakenyezi bubakwa aho bari hose. Bega none Pame kuratukira kurako nyene Steve aje kutuganira yuko twogira ubwenge iyo umugabo atatubwira imigambi, iyo ufise umugabo atakubwira imigambi muga akabaguha vyose. Steve je numvumenga no ndamwirekera nene ntiyo mama ntiyo bampa vyose. Hasho vyo hari ingaruka vyozana muri ca kiganiro twarimwe nyene yuko bigabanya, birababaza abakenyezi benshi, birababaza bigabanya urumva ubutunzi mu rugo. Turetse yuko bibabaza, birashobora no gutuma vyose bipfuye, ugasanga vyapfuye vyose, kandi wewe wari kuba umuntu aciye ubwenge wamufasha mwiza yaje gufasha wa mugabo. Ndabahaye nk'akarorero, je ndazi hariho abantu nzi couple y'abantu bakuze gatoyi kuri jewe, ariko vyarashitse umugabo yari ameze uko, yakora business, yarafise amafaranga menshi cyane.
umugore yaronka imodoka nziza cyane mugabo yari umugore ari malheureuse kubera aronka byose umugabo ntamugisha inama mu nyuma aragira ati ntoba ngwanye nabi ni ukuvuga ngo byose arabimenya aragerageza kuza aramenya utu information twose muri ya mahera umugabo yamuha yarayabika hariho parti nini yabika muri konti yewe yaruguruje konti bloke akaza arabika amahera abika amafaranga umugabo atabizi rimwe rero umugabo yafashe ideni muri banki arahomba atigeze kwa kundi nyene atabwira baramwandikira ko bazobatwara inzu n'ibiki byose munyuma arabibwira umugore ati burya abimubwiye hamaze gusha ariko umugore kubera yari yaraciye ubwenge afata ya mahera yabitse ariha igice c'ideni bari baheranye muri banki inzira akira watubwiye ko ikintu ciza cyo kuba umugore w'ubwenge ukegera umugabo mu rupfasoni ukamubaza niki buhoro buhoro kandi mwebwe ngo hari waririmbye ngo ibyo bikaryohera abapapa kuko yego wakivuze noneho turakizi yuko umugabo yama ari hejuru niwe mutwe w'urugo azanye umugambi umukenyezi no guhezagira canke muricara ico kintu mukacigako mukaganira wo kivuga ko gute ico nibaza ko ari kibazo gisanzwe no kuvuga narinze nza kukubaza no kuvuga ko nshaka ko hari ico wunganira muri uwo mugambi oya kenshi mwebwe ingene muteye murambabarira mugabo abo tumaze kuganira ngo umugabo aza yapanze karere kose agahejeje mu gihe rero ngo umugore akubwiye ati no bacavuga ngo ntiwigeze kwisumeta ntiwigeze umwubaha ngo mu yandi majambo no kubaha hari abantu bigeze kugiharira birakomera none imigambi yanyu no kugira ngo muyizanye umuntu aca hezagira oya nibaza ko ibi atari ivyo ariko nkuko nayiko ndabivuga nibaza ko ndinze ndakubaza nuko mba nshaka ko hari ico uterera naho bavuga ngo nuguhezagira mugabo nakubajije mbashatse ko hari ico wunganira muri uwo mugambi ivyo navyo byo kuvuga ngo umugabo aza yapanze umugambi nivyo iyo ufise projet ushaka kuyipresenta ahantu utegetswe kuba wayiteguye neza umuntu akubwiye nona akakubwira ati sha uko ndabibona mugira mukorane na babana ataba abantu n'abayescro bakoranye naka urumva tibyiza erega twege nkuko wavuze tukozwe mu madetail urashobora kunzanira umugambi Steve nkavuga ati yo ukambwira ati naka nkaba nzi yuko abo bantu kabisa ari kacara mawuwa umugani w'ura urabyumva kubera kwa kundi kwa madetail yacu ukavuga ati ukabubuzi n'intahe zabo abo bakoranye kungene byafeininze wamubwira ati sha itonde aba bantu nukuperereza neza ukabanza ukabiga cyangwa ukiga iyi etude dimanche kunuko ngo ibyo nibike ngo abanda bizeye ngo ubwo hezagira hana hejeje ndakuzaniye ngo ushira ko nuzeya asha imashine wugarisha koshi ngende mva rero nahaweho kumukonvenka utamukonvense ugize imana muri uwo mugambi hakaba hariho amafaranga musangiye aho utegezwa kumublokera ukabona peut-être uti azohava agira ikibazo imbere kuko atabibona uramubwira uti mushingana wewe uko byumva nuko nanje ndavyumva gutya nukuvuga ngo jewe ivyo mbona umengo sinobigusinyira reka tubireke canke ikindi gihe mukasubira mukabinoganza mukavyiga neza byiza wo vugana ati reka ibi bintu tuzovyiga uwundi munsi kuko urumva hari igihe umuntu agwa mu mutega atabizi hari ibintu ushobora kuza kugira mugabo uwundi akaba ari wabibona akagira ati pia bintu kumengo ugize imana rero hakaba hari haho umublokera ubutomboye atabyumva uramubwira uti nukuri je ndabangiriye ibi bintu sindabikwemerera ubu reka tuze tuvyige ikindi gihe ubanze utekane canke turabe ikindi kintu tuba turakora kugira ngo ntazo hava agira ingorane ngo zize no mu muryango Madame Nelly ni sawa
ego turiko turasozera ikiganiro shaka umbwire ahanini wakunze kuba amahene w'abantu benshi cane uri umuvyeyi w'abantu benshi hanyuma ikindi naco uramaze kubona ama experience ufise kubwawe ingorane za gestion des finances ahanini zikunda kuva kuki mu rugo. Bon. Nka kimwe nigize kuvuga kare ca hamwe iyo umwe akora n'undi adakora kenshi wa wundi akora agasohora amajambo atari meza kuri mugenzi ati nije nganza byose ibaze nk'umugore ashaka kubwira umugabo yuko ati wo nta jambo ufise ngaha musaza umugabo n'umuprouvailleur rero umugiye ngo nta jambo afise n'ikintu kimukomeretsa gose n'ikintu kimublessa rero ikintu nyamukuru burya n'ugusaba ubwenge Imana kugira ngo duha amajambo meza yo gusura kubwira abo twubakanye kuko nguje ikintu cica cyane ingo n'amajambo dukoresha na ton dukoresha ico kirica cyane ingo cyane ego. Ukindi sinzi ko Madame Elfriede yogira ica bitubwiyeko kintu hanini ingorane za gestion des finances ikunda kuba hanini kuki. Jewe ndavye ingorane nini ku bintu byo kujera amafaranga mu rugo ni kutavugana ko twaciye hirya no hino ingene umuntu ashobora gukora ikintu atabwiye yundi bigaca bituma n'uwo wundi atahora yonona akaca yonona kubwo avuga ati naje mbona bitwara nanje atambwiye naje reka nzo ndabitwara ntamubwiye cyaho gasanga muri ko mukora ibintu bitari bikenewe ariko igihe mwari kuvugana mwari guca mukora ikintu gikenewe. Je ahanini biva kutavugana kutayaga mu bisanzwe bwo umugabo n'umugore ubuho turashima cyane ko Imana yazanye ubwo bwenge mu bantu bagakora amatelefone byategerezwa ko tuvugana ku kantu kose. WhatsApp zirahari mukomunika kantu kose mukomunika kantu kose mukomunika kantu kose muri ico gihe bica byoroha cyane kujera ibintu byo mu rugo muke kubivugana ati imbega amahera yacu tuyakoresha gute mukanavyandika kugira ngo ntihazovyuka ikibazo mu nyuma haba ikintu mwavuganye kuva kera mutarana abana mu rugo. Reka maze Steven nawe agira ica bitubwiyeko. nje nibaza ko ahanini turavye ivy'abandi bavuze ico nokongerako nuko kenshi mu rugo ntitwandika ntidutegura ibihe biza nukuvuga ngo duplanifye tuvuge tuti uku kwezi tuzokubamwo gutya ugukurikira tuzobamwo gutya mbega ko tubona amafinanse yagabanutse tugabanye iki mu kwezi gukurikira canke ko tubona ko vyaduze abana ko badusaba ibi twongere mwiki ugasanga kenshi tugiye turandika nibaza ko ari bake babitegura usanga kenshi tubibamwo gutyo onye ugasanga waguze umukatuko ugasanga warishe regide zuko mugabo wo kubaza uti mbega amahera wakoresheje uku kwezi wasumishije angahe bo twereka amahera wakoresheje nibaza ko ari abantu bake bo hatikirira umve Madame Elfriede ngo twoba dufashwe ni bake nico gituma no kwandika gutegura biratuma la gestion des finances mu rugo zishobora kutagenda neza. Muri ca gice nyene co gusozera ikiganiro cacu reka mbaze Madame Elfriede ako kabazo vraiment karakunda gutera impari nyinshi mu rugo. Hari igihe mu rugo usanga nk'umwe kandi kenshi bakunda kubyagiriza abagore ko twikunda nakageso kenshi ugiye kubiraba usanga umwe ahengekera cyane gufasha umuryango wiwe wo mukoma ngo nakana baragira ugasanga harimo hagiyemo no kwikunda kenshi iyo bigenze gutyo ni ngombwa ko hari icyo ushaka gufasha mu muryango murinda kukivugana n'uwo mwubakanye hari icyo byica mu butunzi bwo mu rugo. Madame Pamela birakenewe cyane gose yuko mubivugana kuko twagiye turabivuga nk'ubu musaza wanje afasha ambwiye ati mfasha ukuntu cyo ntora amafinanse ndayamuhaye ntitwavuganye sinzi biriko biraca mu mutwe w'umugabo wanje wo mwanya arashobora gutaha ku mugoroba agaca ambwira ati burya niyumviriye tugira iki n'iki
Pame ukacuza ngo rega amafaranga nayatanze yo Pame ntumva ko bica bitera ingorane mwisanzo mu gufasha imiryango twese je ndafise umuryango navuyemo n'umugabo wanje afise umuryango yavuyemo ni vyiza rero yuko mubivugana kandi ku kintu c'amafaranga coco turasurinya neza yuko ikintu c'amafaranga ni ikintu kigoye cyane kuko nk'ubu ndaguha akarorero mu gutanga amafaranga nimba ari imigambi turakuye ibintu vy'ingorane vyo kuvuga kugwaza umuntu ivyo urumva ko ari ibintu umuntu ategerezwa kwisecinganya akafasha mugabo hageze imigambi rero yo gukora umwe ashaka kubaka inzu hari ushaka kugura imodoka hari ushaka bimwe bavuga ngo kudedwana imodoka yarayiguze ntafise yo kudedwana ivyo bintu birakwiye kwitonderwa kubera yuko wewe Pamela ashobora kuba nka kamwe Steve yavuga ati umuntu ashobora kuba bomujana mu magazine mugo kubera shavura cyane bica bituma abakiriya baca bamuvako kandi sikuba ko tarashoboye kudandaza yarabishoboye mugo kubera iyo faso ameze iratumye business yiwe idatera imbere urumva rero nk'ubu mwaciyemo muha amafaranga mwari mwiteze yuko azoca yabasubiza nk'uwo muntu bigaca bigenda uko ntumva ko kenshi bica bizana hari igihe nyimba nari nafashije uwiwacu umugabo ashobora guca bintako ngo ni wavuze ngo tumufashe ngo none raba ingene vyagenze canke umugabo yafashije uwiwabo umugore wacu abimutako ati none nubona ko yase kuturiha nubona ko vyase nuko nico gituma rero ibintu vy'ama finance nta turakwiye gufasha imiryango ariko kandi ni ca kintu nyene nguma ngarukako mukabanza mukavyumvikanako birakunze kuvugwa mu kibano kandi twama twabibonye nka wewe nk'umukenyezi kenshi barakunda kwitwagiza kandi natwe turabizi ntitubigire birazwi haraho twabibonye abagore barakunda cyane gupenderera mu miryango yabo iwacu nko kuri umugore ameze gutyo wumva kandi kenshi urakunda gutera impari ibiki n'ibiki ukacubona ko umugabo wawe atagukunda ibiki ntara nko kuri umukenyezi ameze gutyo wo mubwira gute Steve yavuze akantu kuko umugore ategezwa kugira ubwenge wawo ndi batabwira imigambi umugabo wenyene akizanamwo bwa bwenge nafata umugabo wenyene namwishura ingene namubaza kugira ngo amubwire vya bintu no muri ivyo nyene wewe uri umugore mu rugo utegezwa kumenya ubwenge kugira ngo habeho equilibre ku muryango w'iwanyu no ku muryango w'umugore kandi rero abagabo Steve akatubwiye ko bakunda umugore aciye bugufi yiyorosha nk'ubu umugore w'ubwenge nk'ubu ndaguhe nk'akarorero nk'ubu je ndagiye kubaka uno mwaka hariho umuntu w'iwacu aciye ambwira ngo nshaka umwana wanje aze kuba iwawe no mu muryango w'umugabo wanje ndabona yuko hariho umwana wofasha ugasanga akizanye ico kibazo umugabo nawe yari yarakubwiye ati turiko ati nuze yari yambwiye yuko twotunga umwana w'iwacu umva ntimwari bwanakicire kuri les points niko bakunda kuvuga ntimwari bwakivuga ati d'accord haci haza n'uwundi w'iwanyu nawe aciye avuga cyangwa ugasanga n'uwanyu yatanguye n'umugabo nawe akaca avuga rero je nobanza nkatora uw'umugabo hama nkamufata neza muri ico gihe jewe nanje ndamubwiye kumubwira ati burya natwebwe iwacu hariho umwana bari bambwiye ukuntu namutungiye nawe uwabo biroroha cyane gusumba je rero nuko nokibona bishobotse ko mubazanira rimwe ni sawa mugabo bitanashobotse kandi burya kandi rero Pamela simaka kandi kenshi ngo mufashe ngo umutegerezo kufasha erega hariho n'igihe bisaba ko mutofasha none nk'ubu Pamela mwege yavuze ibintu cyo kwandika bije mugategura mukabona yuko uwo mwanya yuko ibintu by'amafaranga atari sawa hakuza kuzana umuntu azoguma avuga ngo ngurazi hari amwanjanye nzariranyica bimeze uku nuku nkene yibi uzanye wa mukobwa ashaka uduhereni ashaka guma udufaranga muri uwo mwanya mukabona ati je ku ibintu ko mbona umenga ama finance kuntu ameze murashobora kubankira yego aratubwiye akajambo keza biguma bigaruka kuri ca kintu c'ubwenge kuba ariko baradukurikira nashaka reka mijambo Steve bakunzi bokukaye mwadukurikiranye turi mu mpera y'ikiganiro mu rugo imbere yuko umuntu agira icabanje gukora hanze bisabiki nigiki basi nka wewe imbere yuko ukora ikintu mu mafaranga urinda kuraba urabiki ubwa mbere uraba ico kintu ko gikenewe canke kidakenewe
naho kiba gikenewe hariho ibikenewe byihuta gusumba ibindi. Ashobora kuguhamagara ati umuvyeyi wawe yaragize ikibazo mwibarabara niki, aho urumva nta vyo kwiyumvira, nta vyo gupanga. Ico ni ikintu ugenda uriruka ukabanza gusova uyo muntu, sivyo? Ni ukuvuga ngo hariho ibintu utarinda gutegura, biba byihuta kandi biba bikenewe gusumba ibindi. Hariho n'ibindi ugira uti ibi naho ndonorindira tukabanza kubiyaga n'umufasoni ati mbega ninakora ibi hari ikibazo, hari ico bigutwaye, mbega ubwa mbere ho ayo mahera urayafise? Ntiwava ufata ya mahera wavuga mwapangiye umugambi wo kubaka canke iki ngo uje kuyatanga. Ni ukuvuga amahera y'umugambi n'amahera y'umugambi ntakogwako, naho hoze iki amahera y'umugambi ntakogwako. Si ukuvuga ngo nuko uri umugabo uca ufata ukagenda ukavoma ugaca utanga. Ni ukuvuga rero kenshi urabuta iki kintu kirakenewe, kirihuta canke ntigikenewe. Hari ico gihava kinyungura mu rugo, hari ico gihava kimara mu rugo rwacu. Akenshi tuvuze gutyo hakunda kugaruka ivyo vyuko umuntu nkuko bariko barabivuga, umuntu atanga iwabo canke abo bavukana, ibintu nk'ivyo. Ariko kenshi n'ibintu nkuko yari yabivuze madamu nga, n'ibintu muba mwaravuganye kuva kera muri fiançaye. Umuvyeyi wawe ntuja kumufasha ngo nuko washize mu rugo, ubusanzwe ubikora. Utahora ubikora naho nuko utahora ubishoboye. Kutanguye kubishobora rero biyage n'umufasoni uti je nafashe yuko ku kwezi nzohora ntanga ibihumbi 50, nzohora ntanga ibihumbi 100 muhira. Umufasoni akaba abizi, ashobora kuba nawe afise abashaka gufasha, mukabanza mukabiganira mukabyumvikana. Nawe akagira ati umugabo nawe ko ataca atanga iwabo, je sinca naduka ngo nshaka kwama ntanga ngo ku mushahara wanje 500,000 canke 200,000. Bene yakubaza ati mbega mu mahera uhembwa ko wambwiye ko uhembwa ya hari amahera ajaye, mukabiyaga akaba bizi, mukaba mwabiteguye. Bija no muri ya planification y'imisi yanyu ingene mukoresha amafaranga. Rero mugabo hariho ahantu Madame Neri, hari ahantu mu rugo vraiment bavuga ati jewe ibintu vya communication kurinda kubwira umukenyezi wanje cyangwa kubwira umugabo ni ikibazo. Ibintu byo kurinda ngiye gufasha naka ngo ndinde kumubwira ndabihakanye, none kwiyakira birashoboka. Niko kantu ushaka ko duhereza kumwe wese acambwira ingene kino kintu twogikora neza. Kwiyakira birashoboka, arabakunda kubivuga. Tashu birabisha amaso ukacuhezagiza ingo huku. Nibyo birababaza kumva ko umwe ashaka gukora ibintu nyatashaka kubwiye, ariko nyine nkuko Steve yabitubwiye nyine yatubwiye ko atari byo nta gushwana nta kugira iki, kukuyakirana ko nibaza ko ari gusenga, ugasengera uwo muntu ameze uko ko nta kintu kinanira amasengesho. Nico kintu nyamukuru umuntu mbona no conseil umuntu gusengera uwo muntu ameze uko kudasenga nawe kudasenga ari uvuga ati jewe sinsenga acagira gute, arihangana aca hezagiza ingohe kuko nyene kuko gushwana siyo solution. Ntushobora ngo ngiye kumushwana kuko kwagize ibi nibi siyo, ntaco biza gukemura na kimwe ikibazo. Rero byiza tuma wihangana kusenga no gasenga ati sengera umuntu tubakanye kugira ngo bihinduke, kugira ngo ashobore kuza arangisha inama hama amahoro akaboneka mu rugo. Sinzi ko mwese nyene ngo genda muravuga akajambo mu gusozera ikiganiro cacu, mwumva ko twahigiye byinshi. Kwiyakira birashoboka, bihezagiza ingohe gutya ukabirabisha amaso ati genda. Nkuko Madame Nera bivuze, mu gihe wisanze wubakanye n'umuntu adashobora kukubwira ukabona yuko biza birazana ingorane mu rugo,
je ndi umukristo kandi ni ibintu maze gukoresha si imigani y'abakecuru ngira ndababwire nko ku mukristo jewe nihongera mvuge kuri iyo kota badasenga sinzi ngene babigenza ariko je ndiko mvuga nko kubasenga jewe tutacumvikanyeko kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo turiko turasenga mpwemu yera araduha ibicapu twavuganye nabonye ko atavyakiriye nabonye ko aguma nabikora tarinze kumbwira je ndagenda nkasenga kandi mpwemu yera akanyereka kamwe Steve yavuga ku bwenge akanyereka ati wobifata uku womubwira uku womunezereza uku wogira gutya hama akaguha ico kiganiro kandi ukabwira Imana ati nitwaganira aze kuntahura nanje ndamutahure kuko twabonye ko bifatiye kugutahurana nuko nabivuga kumva wewe wogiye imbere y'Imana wagiye kuri wa wundi yamuremye uwo nyine yamuremye arafise ubushobozi bwo kumuhindura umutima wewe arashobora kumuhindura aho utoshika wewe arahashika rero ni byiza kuhungira kuri uyo muntu ashobora kumuhindura wewe Steve nawe ndamubaza kwiyakira birashoboka nibaza yuko kwiyakira biragoye nibaza ko ari icigwa gikomeye cyane ariko kumwe nabivuga kare gitangura umuntu mubana ubumuze utegerezwa kwiga kwihanganira amafaiblesse yiwe niho mubana neza uzi ko atakubwira ejo muhiyoro marke wabimenye kumbure mu mutwe nawe karamukorako hirya yeje asubiriye ukamubwira ukaza urakebura muri bwa bwenge uza urakebura mu nyuma birahera ndabizi cyane kuko hariho abantu nzi bakira gutyo kubera umuntu aza arakubwira ikintu minsi yose uratinda nawe ukinegura donc ni muri ya ntumbero yo kubikorana urupfasoni kubikora neza ukavyihanganira kuko umuntu mubana ntimwakuranye ntimwavukanye yakuriye iwabo nawe wakuriye iwanyu mwasangiye urugo mufise imico itandukanye umwe wese rero abwirizwa kwihanganira uwundi mu mafaiblesse yiwe reka nsabe rero kuri aba batumire bacu bavuge ku kuntu bavyumva kungene itungano ry'amafinance canke ry'amahera mu rugo ryogenda neza kugira ibintu bigende neza reka umwe wese avuge mu majambo make mu misegonda ibiri kugira ngo dusoze ikiganiro cacu kukaye Jeko ndavyumva nguma ndi hahande nyene ikiyago la communication ngo ntavako ikiyago ngo ntavako simvako nico kintu maze kubona jewe sabe madame Neri nawe kugira arashe itungano ry'urugo rigende neza byose abike bon nibaza ko hoba transparence mu bikoresho ry'amahera no kwizerana n'ikiyago kandi kigiyago kiragarutse hari akantu wavuze kare kuraba ingene tuvugana n'amajambo dusohora kubwira mugenzawe ukamenya amajambo mubwira ataza kumukomeretsa ko mugenza niyo yamara gukomereka niyo ntandaro yuko urugo ruba rubi wamugiye nabi ntazoryoherwa azohaho hantu atahanezererewe kubera iki amajambo wamugire amajambo ni mabi cyane ni cyuma mvuga ni gusenga Imana eduha amajambo meza amajambo yubaka aba amajambo arunze umuntu uyumva wese amuhagurutsa hako muryamika amajambo yawe umugiye akamuhagurutsa urumva ko ari ikintu gikomeye cyane kame Steve nawe agira ico yovuga kugira itunganya ry'amafinance mu rugo rigende neza byose abiki naje nibaza ko novuga ikiyago ahanini kuko muyaze mushira hamwe byose nibaza ko muratera imbere nta kabuza mutegezwa gutera imbere byose mubije inama mukabiyaga iki kirakenewe iki ntigikenewe bakunzi bo kukayi ni Pam Channel TV emission ni kukayi
turumvise ibikenewe, turumvise ivyo batubwiye, turumvise intahe zabo, ivyo babonye hanze, ivyabo ku bwabo, turumvise ko ari ikiganiro cubaka. Reka rero shimire aba batumire bacu batwigoreye cyane kandi batumye haba ambiance. Shimire Madame Elfriede kuba yatwitavye kukayi. Madame Elfriede, merci beaucoup. merci vous aussi. Reka shimire Steve Berger, umusaza ari calme kandi ari son, avuganye natuje cyane. Ndamushimire cyane kuba waje kukayi ukaduterera ibintu bikomeye cyane. murakoze namwe. Emwe ntitwabonye ko tutakorohereje. Ibibazo twari dufise byose twabigutuye kandi waturemereye imizigo mike mike. Shimire na Madame Nelly, akaba ari nawe yatwakiriye cyane. Murabona ko twakoreye ikiganiro ahantu heza cyane. Madame Nelly, turabashimiye muri emission kukayi. Yego namwe mwakoze. Nitwabakenera muzogaruka cyane. Nongere shimire na Madame Florette ari muri Senegal, yashoboye kunyambika kano kantu kashitseho. N'abandi mugume muzana amakado, muzana emission ni kukayi. Aha nyene niho dusozeye ikiganiro cyacu. Ciao ciao, peace and love.